Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 Ntwarante uyu mwaka, ibanki CRDB yari yatunganije ku bamalkiya bayo iwaniro shure, aho bariko baganira ku iterambere ryabo bisunze icivugo kuziganya k'umukenyezi niryo terambere ryiwe. Umufasoni Claudette Ngendandumwe wo mw'ishirahamwe Shurika akaba yaboneyeho akaryo keza ko gusabikaniriza abanywanyi ba CRDB ibintu nyamukuru bituma ushobora kugira intambwe ya mbere yo kuziganya naho woba ufise uburyo buke n'indoto nini. Uyu mukenyezi agira adusangize ico yaduteguriye, ari nawe nyene mu bashoboye kuduherekeza muri ico gikorwa. Murakoze ni kuvuga ngo mu buzima ubeho ufise intumbero, kandi nimba uziganya utangure kurondera igituma uziganya. Ntupfe kuziganya ngo bakubwiye ngo tuziganye, rondera. Je ndashaka kuzogura ifirigo y'imiliyoni 1. Wanyumvise? Nawe uziganya 5,000 ukwezi. Umva bitagoye, ariko ifirigo urayifuza kuko urazi ko niyo yogufasha kubika neza za mboga udandaza canke iki. Mugabo ifirigo urazi ko niyo yogufasha kandi irazimvye. Ntureke gutangura ku mbega 5 hajya n'amezi angahe kugira uzogure ifirigo y'imiliyoni uziganya 5. Ntibiguce intege, tangura. Uzotangara kuko utangura uziganya 5 hama uzosanga uziganya 10, kandi ntugire ubwoba ngo mbega 5 bizokwira ryari 10. Uri Imana ikorana n'uwakoze, ikorana n'uwareze amaboko, ikora intambuko imwe kandi ibyo bisanga mu nzira gukorera izindi. Imana nta n'imwe yigeze ikunda gukorana n'abareze amaboko, iragusaba kugira icyo ukoze. Shira intego imbere y'ico uriko uraziganiriza. Je natanguye kuziganira muri Malkiya numvira amashuri y'abana, nahise abana bariko baraheza amasegondere, uraza ama universite y'ubundi nazimba, wagira ngo urashatse kumurika hanze hoho bikaba ibindi bintu. Ni vyiza kuba ufise intego, jewe nziganiriza kudandaza canke nziganiriza iki kintu, ikintu ukunda kandi ushima kandi wifuza, kuko kizogumya umwete wawe n'uwo mutima wo kuziganya. Ariko uziganya utazi n'ico uziganiriza, uno musi urabikora igikorire, sivyo? Umuntu azi akamaro ko kuziganya, afise intego, afise yaja, aziganya agihembwa, aziganya akibona inyungu, sivyo? Wewe wadandaje bikavuye n'ibihumbi 100, kuramwo yayandi 10,000 canke ya 20,000 uyajane kuyabika. Ukimenya ko 8 ari ugire utangure gukoresha. Utabigize uko uzokamunanirwa ndakubari, kubera isi izungurukamo ibintu vyinshi. Tabitse hakiri kare ibiyatwara ni vyinshi cane, siko bimeze nawe? Ibiyatwara ni vyinshi. Rero ikintu ca mbere ubanza kumenya nuko uziganya utaratangura kuyakoramwo, sivyo? CRDB ikaba yari yanategekanije akanya k'ikiyago, aho abakozi b'iyo banki babandanije gutanga umuco ku batumire mu gusigura ivyiza bitandukanye vy'ikoni Malkiya. Tubamenyeshe ko umuyobozi mukuru wa Pam Channel TV, umufasoni Irene Pamela Irakoze, yari yatewe iteka ryo kuba umworosha muri iryo waniro shure. Abapfasoni biga tubura umwanya wo gutanga izo témoignage, mugabo zirahari. Je nk'umukaje nkorera Ingozi, twatanguye inyuma, twatanguye 2021. Mugabo urabona ko uwo mugambi bawitabira ni konti ivugwa cyane mu badame, nk'uko twa gatatu bakubaza bya bindi ndumukira mbwire ya konti nyene bimeze. Urabona ko ari ni konti vraiment bijukiye, kandi nabo irabafasha kubera ko baguze agaparcela, batanguye umugambi kanaka kugurura akabanza, kadandaza tuboga iki.
ni ukuri ni ibintu yaba tworonka umwanya ukwiye abantu bakavuga aho bavuye n'aho bashitse kubera ino konte ntitwobimara nico kimwe guma inaguka twavuga ati aboneka tubahe ikibanza kandi benshi turabizi umupfasoni ni umuntu akomeye cyane mu iterambere ry'igihugu ashoboye kugira aho yishikanye biteza imbere umuryango gateza imbere igihugu natwe tutiyibagiye nk'ibanki nico gituma n'umuntu dushaka gushiramwo ingufu ko twadushaka guhindura ubuzima dushaka guhindura aho tubaye umupfasoni ntitwomusiga inyuma. Ibikorwa bikaba byarangiye abatumire bahabwa utuganuke tw'ibitenge bongera batamba umuziki uhayagiza ibanki CRDB nk'ibanki yumviriza.